Ebyinda. Jena ndafise ivyo navyo nibikuri kuravuga jena ndafise. Twavuga na urayifise kandi nanje ndayifise. Imeze ama urasohoka nusohoka. Cameraman. Nadusohoke sha ni batume. Ariko dushaka kumenya bera. Urasohoka nusohoka. Dukeneye kumenya na bera ukuntu ameze. Yarapfuye. Awe. Uko biri nkuko byabaye. Niko nari ndavyibaza nanje. Ariko nasanze ndiko ndihenda ntiyari ivyo. Nta ndafise. Warasuye kubona imihango. Ubu turi kwibarabara turiko tuvugisha umugore wawe ibintu by'ibibando ntitusubire kubigira. Ahubwo none ngira ngo bitire ngaye imbere y'abantu bose. Kwibarabara. Konzi ba Steve. Nzamugende mufatiye abazana. None Jafet ubona turi kwibarabara kweri. Ugira ubigenze gute? Ribarabara uri murarizi. Ni ryahe? Mukanyosha. Ryo mukanyosha. Mugasi hu. Oya. Atari womba none gace ufata Kamera amazi bicho kamera cha ugenge. Nyarutsa cyangwa nakimena. Bicho kamera cha cyangwa nakimena. Jafet urangana imeje Jafet urangana imeje. Jafet urangana kamera imiranize. Jana uragana nyari yamva mu maso. Imeje Jafet. STV, every story matters. Where no my people out there, Edem come down bad bush out a cool believe and champion must conquer for real from zero to hero from nothing to something. Yes, bakunzi ba STV, mukundi munsi ndabaramukije aho muri hose. Murabonye yuko twasanze kiya gihe tukoresheje Bella na Christian dusanga Bella na Bella na Jafet dusanga Bella na arafise inda turacekinga mu telefone wari tuje kuraba yuko urugo basubije hamwe basubiranye canke habaye kiniki wevye tuje kubaza uko tuheruka afise inda. Marabonye ikiganiro none twakoresheje Christian tubwira yuko yari umunyeshuri rero no munsi cenje kubatungura naho mwana ari ku mugoroba tugatunyarutse fast tuje kuraba Jafet ukuntu ibintu bimeze. Saidad umeze neza? Ni sawa. Umeze bien. Hayangira niho bari. Camera manager. Reka tugiye twakwanya abakunzi ba STV. Odi. Abakunzi ba STV ari ngaha. Jafet. Umeze neza mon frère? Umeze neza? Mugase ko kubona. Ya none ibintu byabaye nabonye Biza fata inzira abazanye subire yo muvuye. Subire yo muvuye fata inzira abazanye. Reka tuvugane gatoya basi basi Bella ameze gute basi? Bella so barazije ishinga. Nta kintu nakima cyo kuvugana na mwebwe. Kuko ari he basi? Bella. Mviriza. Dani umugaba. Bella nti umugaba. Sine byavuyemo. Iyari cyane ya namba ari ngatari nga ntibibaraba. Abakunzi ba STV bashaka kumenya ukuntu ibintu bimeze. Nakima cyo kumenya gihari subira hanze. Igawagiye usanga Reka tuganire gatoya none Jafet ama tumenye ukuntu ibintu bimeze ama urasohoka nusohoka. Cameraman. Nadusohoke sha ni batume. Ariko dushaka kumenya Bella. Urasohoka nusohoka. Dukeneye kumenya na Bella ukuntu ameze. Yarapfuye. Awe. Tukene. Yenge nameze yarapfuye. Reka turashaka kumenya ukuntu ivyinda ukuntu bimeze. Imbinda. Zira mu rupangu musohoke. Tuje kuramutsa tukuraba ukuntu ibintu bimeze mugabo. Nzi ba Steve ni hatari kabisa. Dushaka kumenya ukuntu ibintu byagenze. Ndagusoneye baganda guhonze. Kamera nkakimenya. None Bella ishuri inda imeze gute? Nakubwiye ivyo ntibikuraba. Dabana n'ivyo wanyu bibaraba. Sawa? Kunze ba Steve ni hatari kabisa. Basi none ko wanse ko twakira batwe dushaka tuganire bisanzwe mugabo. Okay. Yaga ndakumva. Ukuntu bimeze ivyinda ukuntu bimeze inda imeze gute mwana ameze gute basi mu jambo. Uri muganga wewe? Uri muganga? Ushaka kumenya ukuntu ibintu. Uri muganga ushaka kumufasha iki? Reka tumenye ukuntu ubuzima bwe buriko baragenda muri kano kanya. Ni ujeje kumukurikira ubuzima bwiwe. Ni umuku yaratwi story yose twayikurikiranye kuva igitangura. Wazi ko navuye ngaho muri ko murashwana amakofa gutabiye. Urumva no ubugarutse kwerekana ingene nkwitwa ndi mugabo mu rugo. Sivyo nje kuvyerekana nje kukuraba kare kantu twabikora bigende neza. Subire uvuye byo bavyiza.
ufasha kuzanya kuko nakazi ufise ngaha kandi reba iryambere ryo ryanyuma umunsi wo kugaruka mu gihugu wanje sawa. Asante papa. Kama tugende shaba taramenya yo kamera ndabona ni hatari. Sawa basi nta kuntu gashaba bigenda gute. Nayimenagura vyose ciye. Nayimenagura. Ama nkayo mwitwara. Mama tugende nta kundi. Kunze ba STV ni hatari. Sawa basi Jafi. Sawa nimegenda. Sawa irakwije. Sawa sawa. Namara warunzaniye. Sawa okay ni bon. Nta kundi reka cameraman. Reka tugende rero gashaka tugira iki. Ni hatari. Bakunze ba STV. Jesse Bella. Bella. Bella gute Bella. Umugabo waraduha giti. Habaye iki? Kunze ba STV umwe twabwiye ko Bella ari umunyeshuri. Ego bandi umunyeshuri wambaye furu. Habaye iki none? Umugabo wawe aradusubije inyuma tuje kubaraba. None mushaka iki? Tugende kumenya ivyinda bimeze gute Bella. Urabana nje wiga kandi ufise. Tubandanye tugende ni mu bimbariza mwe barabara jewe. Aremeye ko tugira ko tuvugana mugabo basirika kaduhagarenga gatwinjibuza kubabwira. Ntidushobora kuvuganira ahantu. None kandi ubona yuko ukuntu ibintu bimeze Bella. Ibiki? Indani ntibikunda kubera umugabo yatwaye ko twinjira. Tugende nta na kimwe. Batatwemerera. Kamera marabona gute? Duse duprendre risque oya nivyo ukunda. Gatuvuganire nko. Mushaka iki? Twari dukeneye kumenya ivyinda bimeze gute Bella. Ivyinda? Ko twasanze ho tuheruka ngara amakofu mwakubitanye ibintu vyatari. Muje kuraba yuko byo byaragenze neza hanyuma turasubira. Mumba twasuye kumenya amakuru kuri ikintu vyasuye kugenda twibazakira ko mwavuye musubiza hamwe mugira iki. Tukeneye kumenya rero n'igiki. None ivyinda bimeze gute Bella? Ivyinda? Jena ndafise ivyo navyo nibikuri kuravuga jena ndafise. Twavuga na urayifise kandi nanje ndayifise. Oya ivyinda twako turavuga urayizi. Indi jena ndafise. Cheba akunze STV warayikuye kugira ushobore kubanda amashuri. Reka shaka kubuzana ibintu by'urusaku we kuva na kera ndakubwira ati reka ibintu by'isako we ndakubwira ikintu cugenda ugashira umutwe hejuru ngo nivyo byose byo ndakubwira. Byari biri byo rero. Sivyo je ndafise. Jafet umubano wa Jafet nawe mubanye umeze gute muri kana? Ivyo nibikuraba. Basi nifuza kuja gusaba ikigongo kwa Chris. Byo nibikuraba. Nihagera yuko shaka kuja gusaba ivyo nsaba nzoguhamagara nkuko vyahora. Abakunzi ba TV barakeneye kumenya ukuntu ubu mubanye gute. Je nasizara amakofi n'amatwabi. None ubu waremeye ko abana yakuvangira muri inzu kwe. Ivyo nibikuraba je ivyo uravuze bahazombwa basinda gufashe kuja gusaba ikigongo basi. Sawa tuzobivugana nangorane. Kwa ruvuye ku ishuri gace senze kuri umunyeshuri. Je namenye Christian bitubwiye. Kuko byari ibintu nyene bimeze gutyo. Kujya bibabwiye niko biri. Ndaguha n'indi nkuru yuko narakoze n'akantu kugira ndabe yuko babakundana. Sinzi ko waravye ikiganiro. Usanga message mu telefone ya Jafet. Ibane hatari. Amakofu araba. Je na twe na cameraman twaratswe. Aratwirukana uwo yatubwiye ati mutavuye ngaha n'ubuhira ubunda bubakubita. Ni hatari sinzi ikiganiro akibonye. Sindakiraba. We ni hatari ibana amakofu yakubise Jafet. Ni hatari. Nk'ubaje gusaba igongo vyogenda gute? Je nukuri eko ubu nubwo bogwana bakamenana amaso. Wowe nibikuraba. Kandi gwanje ntibindaba ariko kandi sivyo nabifuriza kandi vyo nambabaza. Icongewe ko nk'ubu barinze baza kunsaba ikigongwe. Ari nka Bella je gusaba ikigongwe. Akubwira ati sinjewe nukuri nkene babarire ungire ikihe. Bo ego aje kunsaba ikigongwe. Sinzi ukuntu umwakira canke ukuntu no kwifata muri uwo mwanya ariko kandi jewe kigongwe nasho no muhavura ari nzavuga ati aragarutse vyonanira kwakira ariko ndizera yuko kumubabarira no mubabarira ko tubandanya dukinana nk'umukinyi wanje ariko nta rugo nukuri na mama ntakavyumva ivyo bintu
atari kabisa yakunze bestiwe bwa mundi ni rwa ruhendo n'umunyeshuri kandi murumva yuko ngo ntandafise mugabe ivyo bintu rero uko atandufise gabera none ukuntu wagumucira tuko turakora n'ikiganiro ukorora ugira ibiki gucira bisigura yuko umuntu wese acira bisigura yuko abafise inda ya urumva hariho irekwe iteye ubwo kiretse ari wowe wayinteye ntubivuge yavya navyo nivyo bakunzi ba Steve je navuze ati ntandafise kandi niko biri atari uko nawe uri kurambazagiza ivyo bindi ubwo rero uzi ivyo wakoze wowe rero ya cyera kinegeze nkwana kimwe mugabo urumva ntandafise rero nimba ukeneye nawe ibindi birefu sinzi rero waruvuye ku ishuri mugabo niyo mvuye ne kumenga burije gabera none amasaha uruvuye ku ishuri ko canke nawe usigaye wigira mu bandi bantu wamenye urabaza n'utundi tubazo bitaba bikenewe no nk'ivyo ushaka kubimenyera iki aho cyose we birakuraba ko utari n'umugabo wanje uncunge none abanyeshuri basohoka aya masaha none we birakuraba asa gutya mviza shanda kubwira ico wari ukeneye kumenya ni ivyo nta bindi mundeke je nigire na kare wase no kwinjira oya twinjire umugabo imbaho ahejeje kudukubita ubunyine none ivyo birabasha rero je ni mundeke nigire kuko ndiruhiye Nze Steven hatari mwa ikintu kinjoye cyambere nuko atandufise ni sawa nta office vraiment kuko nanje je ndakubwiye nivyo vy'ukuri nta bindi birefu uko biri nkuko vyabaye niko nari ndavyibaza nanje ariko nasanze ndiko ndihenda ntiyari ivyo nta ndafise warasuye kubona imihango ubu turi kwibarabara turiko tuvugisha umugore wawe ibintu by'ibibando ntitusubire kubigira ahubwo vyavyiza ukagenda mutwaye ivyo vyo korohera ndamutwaye kandi basaba umugore wa STV basubira iboroheye kandi yariwe yashimye gasha Bera wewe uri kuranzonga uri kuramvuga wewe ariko arakuvuga rero tumusanze avuye ku ishuri njira hariya nyarutse ne uramwinjije yaza bweze kuvugana be okay genda muvugana akunze ba Steven hatari kabisa no bugesera muvugana namukomisha muvugana ya none ivyo nashaka kumubaza naye mubajije nanze ngo waramuteye yana jeje mwaje kuvugana nawe mwaje kuvuga ivyo mwashaka mwayimenye fata inzira mugende manje mu rumenya twogenda baranije kabisa baranije pe jena ivyo nkeneye kumenya mugana nkeneye bera ntiturabwavugane neza nyene tuvugane bien shavugana nakubariye injira muvugane none umuryango ntiwuguruye amabando wo turi kwibarabara vraiment twipoye kwibarabara uri kwibarabara cameraman igignosha igigno tugende je ndabona umenga ikanyosha twava tuyivamo twakubiswe ni hatari bakunzi ba Steve murabona ukuntu bimeze bera dusanze atandafise dusanze atanda yamuteye urugo rwabo none twabihevye none gaja fete none twabihevye none ngira ngo bitire ngaye imbere y'abantu bose kunzi ba Steve nzamugende mufatiye abazanye ndabona rega ja fete Amamane nga eke icucuma igoma era menshi cyo mukimeye mukiri twamankana ko munsinda je nabatumye ku mugogo wanje fata nzamugende hariya nakubari ugende ya turi kwibarabara kamera amazi mico bikamera none Jafet ubona turi kwibarabara kweri ugira ubigenze ko iri barabara uri murarizi ni ryahe mukanyosha ryo mukanyosha mugasi hu oya atari womba none gacha ufata kamera amazi mico kamera cha ugende nyarutsa cyangwa nakimena mico kamera cha cyangwa nakimena Jafet urangana imeje Jafet urangana imeje Jafet urangana iyo kamera igore imiranize jandura nyari yamva mu maso imeje Jafet STV, every story matters.